Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, nizere yuko na cane cane abarundi n'abarundikazi aho muri mwese uyu munsi utabacitse. Uyu umunsi wo kwibuka ijambo rivuga ngo tubacungira kuwo hakurya. Uyu munsi witwa ngo abarundi barose ngo ukwikukira, ariko ntabwo kwabaye ukwikukira. Ni umunsi abakoroni bandikiraniye n'abarundi yuko abakoroni bazocungira abarundi kuwo hakurya. Kuwo hakurya mvuga, abakoroni baravuze bati turakenguza gato tubabisire, ariko muzoguma mukurikiza amategeko muduha. Uyu munsi rero wama wizihizwa, ukizihizwa cane, abarundi bagatamba ingoma, bakayaya, bagatamba umudiho. Ariko ku vy'ukuri ntabwo nka generasiyo yacu twobandanya kwemera ikinyoma, ntabwo twobandanya kuzimiza abo turiko turavyara tuvuga ngo turafise umunsi wo kwikukira. Igihugu iyo cikukiye hari ibikiranga vyinshi, harimwo kugira uburenganzira bwo gufata ingingo gishatse kidatinye umuntu uwo ari we wese ku ruhande. Harimwo kuba gishobora gushiraho amategeko ntabanduka y'igihugu caco atakindi gihugu kikivogera. Harimwo kuba bashobora kwemerera abinjira igihugu canke no kubankira bivanye n'inyungu z'ico gihugu. Igihugu cikukiye, abanyagihugu baco baba bafise uburenganzira bose bwo kugisohoka bakaja gutembera mu mahanga, bakongera bakagaruka. Amahanga yandi ntababaze ngo ugiye he. Igihugu rero cikukiye ni igihugu ntavogerwa muri vyose, ni igihugu ntavogerwa mu magara y'abantu. Igihugu cikukiye, abanyamahanga ntibashobora kuvoma amaraso abana b'ugwaruka bari ku mashure bayatwara mu bihugu vyabo kuyadandaza. Igihugu cikukiye ntigishobora abanyagihugu babo kugeragerezwa kw'imiti yo kubica. Igihugu cikukiye cama kizi gutandukanya umukunzi n'umwasi, kuko kiba gibifitiye uburenganzira. Iyo igihugu cikukiye kandi umurongozi yatowe ariwe bita ngo ni perezida mu rurimi rw'inyamahanga, ariko mu kirundi n'uwurongoye igihugu uja imbere, ntabwo ayobora afise ubwoba bw'amahanga. Ayobora azi neza ko ayoboye abantu biwe, kandi abantu biwe bakamukurikira bakamufata mu mugongo. Ivyo ni bimwe mu bimenyetso vy'igihugu cikukiye. Hama kandi igihugu cikukiye ntabwo kiba kibeshejweho no gusabiriza, kubera ko kiba gifise uburenganzira bwo kwikorera no kwitunga. Uca ugaruka ukaraba ku ntwaro ya cami. Ku ntwaro ya cami igihugu cari igihugu cikukiye, cari igihugu gifise uburenganzira, kuko ubuzima bwabo ntibadepanda ku bandi. Hama rero iyo kuvuga ngo bahawe ngo umunsi wo kwikukira, ntabwo ku vy'ukuri ari umunsi wo kwikukira. Hariho ikintu bitwa ngo kubohwa butunati, mu kirundi kubohwa intunati. Kubohwa intunati bakubohera amaboko imugongo cane, bakayegereza udukokora tukaja guhumanana neza, agatuntu kagatunukira hanze, kandi amaboko bakayaboha atumbereye amanuka araba neza hasi. Muri ico gihe rero umuntu aboshwe intunati ntashobora kwinyagaza, ntashobora kwihindukiza. Ariko rero uboshwe intunati ugaca ubohwa n'amaguru, amaguru nayo bakayaboha aramburuye neza bayamananije. Bagaca bafata n'utuno bakatuboha batumananije. Bagaca bafata igitambara bakakuboha mu maso, bagaca bakuryamika ngaho. Muri ico gihe ntushobora kuvuga ngo uridegemvya.
ariko nubwo uba utidegemvya bafashe mugenzi wawe bakamwica bakamurambika mu kirago bakazinga, uba uruta uwuzingiye mu kirago. Uba uruta uwuzingiye mu kirago. Abarundi rero tuboshwe butunati ariko tukaruta abamaze kuzingirwa mu kirago. Ntituracikana. Iyo rero umuntu ataracikana misi yose amafise icizere cyuko ashobora gutoroka canke hashobora kuzumubohora canke bashobora kumugirira imbabazi bamuboshe, urumva iyo muri ico gihe uba urifise ivyiyumviro igihumbi harimo nuko ushobora gupfa. Twebwe rero nk'ugwaruka rw'abarundi n'abarundikazi turemeza neza yuko igihugu kikiboshwe butunati, ntabwo turacikana ariko tuboshwe butunati bivanye nuko abaperezida twitoreye dushidukiye bariko baratinya kuko bategekwa. Bagategekwa bakoze ibisa bakora ivyo abanyagihugu bashaka, babakoroni bakabataka. Bakora ivyo umukoroni ashaka, abarundi bavuga babayobozi canke abarongozi bagahabwa uruhusha rwo kwica abarundi. Ibi ni ibintu twagiye tubona mu butegetsi bwagiye bukurakuranwa ku ntwaro z'Uburundi, aho abo bakoroni bemerera abarundi bati tuzobayoborera kuwo hakurya, tuzoza turabaha amategeko mwigenge ariko muhagikishe yuko mutwubaha mukatwubahiriza. Nico rero niyo ira ubu turimwo, ariko hariho kimwe gitangaje. Iyo wicaritse abanyepolitike, hariho abanyepolitike abo bita impanuzwajambo. Impanuzwajambo si umunyapolitike wese, impanuzwajambo kwanza ni umuntu, umpanuzwajambo utinjiye no muri politike gusa, ni umuntu w'umushinga ntahe canke w'umukenyezi akuze, wemera yuko ivyazi biruta ivyuzi kure niyo. Iyo rero twicariye aba banyepolitike b'impanuzwajambo tukabegera tukabaza ati ku vy'ukuri bavyeyi mubona twarikukiye, barakubwira ngwego cane bani bacu ntimugire ubwoba ngo Uburundi bwarikukiye. Ariko nk'uko mubizi abirabure dufise mpwemu aguruka nk'ingona, dufise mpwemu yarara. Mu bisanzwe abirabure nubwo tutavyemera turafise ingabire abandi badafise, turafise mpwemu yarara. Turashaka kumenya ibibera hirya no hino. Nk'akarorero, nubwo twarigishijwe amakontina kw'isi n'ibiki, aha muri Amerika uje ugasanga bavuga ngo Afrika ngo ni igihugu, muga twari dusanzwe tuzi yuko Amerika atari igihugu. Amerika igabuyemwo gutatu, hariho Amerika yo hejuru, hakaba Amerika yo hagati na Amerika yo hasi, tukamenya ivyo bihugu itandukaniro. Mugabo bimwe n'ivyo twigishijwe, ariko nkemeza neza yuko niyo batabitwigisha hari kuba information buko bivanye n'ukuntu abirabure twitwa inkona zarara, usanga dushaka kumenya hirya no hino ibiriko biraba, nubwo kenshi na kenshi dushaka kubimenya ata action nimwe turi bufate. Rero nkatwe ugwaruka turaheza imitima yacu ikarara hirya no hino kuri Afrika tukitegereza abadukurira batubwira ko twikukiye, reka turabe basi mu bihugu bibanyi navyo ko boba barikukiye. Imitima yacu ikarara tukabanza tukaja muri Egiputa tukitegereza tugasanga ababa muri Egiputa no munsi n'abana bamuka kubakoronije Egiputa ari bo Barabu. Twaraba ibiriko birabera muri Egiputa, tugasanga muri Egiputa ibiriko birahabera bariko barazura abapfu basokuru bacu ba Farawo, babazura babadandaza. Abantu haheze imyaka irenga 2000-3000 barapfuye, bakabazura bakabadandaza. Ukavuga ati nimba twarikukiye impanuzwajambo zacu, ibi ntizibona ko ari makosa kuzura abantu bacu babadandaza. Ivyo tukavyihoza tukamanuka muri Tunisia, tugasanga abirabure bo muri Tunisia nabo bafashwe bugwati n'abakoroni b'Abarabu babakoronije ico gihe. Kugeza nino saha Abarabu baba muri Tunisia bafashe abirabure nk'abasileve babo, nk'inyagwa zabo muri Tunisia. N'abirabure bake bigenga nabo nabamaze kwiriha biguze, ariko basekuru n'abasekuruza bose bagifashwe bunyamaswa, bagifashwe nyene nk'inyagwa. Ukitegereza Tunisia none ko twumva ngo nabo biyerekana nko karabirabura, ariko nubwo tuzi ari abana bamuka kubadukoronije, iyo bafata abantu bacu babirabure bakabadandaza
za nama zibera muri African Union aba bahanuzwa jambo nabo bacu bagiye bavuga yiki, tugahora tukamanuka tukaraba tukitegereza tukaraba ibibera muri Kenya aho abakoroni bagifise amahegitari menshi cyane y'ahantu hari inzahabu n'ivirimera cyane, aho barima ibirimwa byinshi bashora mu bihugu vya base na basekuru ariyo Europe na Amerika canke na za Australia. Ukitegereza ukavuga ati none se ko na Kenya bavuga ko bikukiye, ibi bihabera nibiki? Tukanuma tukabandanya tukagaruka tukaraba tukamanuka muri South Africa tukaraba ukuntu abazungu baho base gutaha iwabo babandanya gucinyiza abirabure b'aba South Africa babicishije mu birabure bagenzi babo. Nukuvuga muri South Africa umwirabure wo muri South Africa na wewe umwirabure uvuye mu bindi bihugu vyo muri Afrika mugiye kurondera akazi muri kampani y'umuzungu, wewe uvuye mu bihugu vyo mu bindi bihugu ufise 90% yo kuguhabwa akazi gusumba umwirabure wo muri South Africa. Abirabure rero bo muri South Africa bashavura bakavuga bati ibi bintu ko bimeze kubahakaza abanyamahanga, bagaca bavuga ngo nabantu ngo banka birabure nkabo, mugabo bakanka kuraba kuvyukuri kwimba ikibazo aho kiri. Ukiyumvira ibi bihugu byose vyemeza ngo dufise ukwikukira ni bihugu bibona ibiriko birabera mu gihugu ca muri kontina yacu, mu gihugu cacu gikuru muri kontina yacu. Niki gituma abantu badukurira babandanya kutwemeza ko Afrika yikukiye? Niki gituma banka kuzana inyigisho z'ukuri zihumura abana zibabwira bati uwo munsi wari intango yo kwibohora, twashaka turabe ko twokwidegemvya, ariko imyaka 60 irashitse tutarinyiganyiza. Bane bacu bandanya urugamba, bane bacu bandanya urugamba rwo gugwana n'abaducinyije ntituribohora. Rabe bane bacu ikawa turima ntiyigera ihabwa agaciro, na cyane cyane ko tuzi mu bihugu vyabo ikawa izimvye baraza bakayikura iwacu ku buntu bakayidandaza iwabo ku mahera yo hejuru. Bane bacu muja ku mashure Croix Rouge gatondi kabavoma amaraso ikayatwara kuyadandaza muri Hollywood, Gavi ibifisemo uruhara. Ivyo vyose ntidushobora kuvuga guko ducungiwe kuwo hakurya. Bane bacu raba umuyobozi dutoye, akarorero nka President Ndadaye, akandi karorero nka President Nkurunziza, iyo afise umutima wo kubaka Burundi, iyo afise umutima wo guhagarara rugabo no gusunikira umwansi kure, uwo mu president baca bamwica. Bane bacu iyi tariki tuzoguma tuyibuka ko ari itariki twasabiye ko kwidegemvya ariko ntituridegemvya. Ni kubera iki bantu b'Imana, barundi kazi, ni kubera iki impanuzwa jambo zacu zidashaka kuvugisha ukuri? Ni kubera iki uwu munsi bawusesamwe amahera menshi agiriye ubuntu aho bawusheshemwe amahera menshi mu gwaruka? Ninde murundi n'umurundi kazi yemera uwu munsi by'ukuri ko twahawe uburenganzira? Mu gihe n'impuzu twambara tuzikoresha hanze, mu gihe tutaramenya n'uburyo bwo kwimba ubutare bwacu twifitiye, ndetse no kubwita amazina tutaranabimenya, kandi ari ivy'iwacu, aribo barinda kuza kutubwira amazina yavyo n'uburyo bikora n'igihe tuzovyimbira. Ubwo bwikukire twikukiye ni nyabaki? Wa murundi we unyumva ibaze, ubwo bwikukire twikukiye ryari? Twikukiye mu biki? Twikukiye hehe? Ni ikihe kintu dufise two kwigaragazamo tukavuga ati twarikukiye? Nikihe? Nta kintu na kimwe barundi kazi dufise two kwirata twarikukiye. Afrika nta kintu na kimwe iragira twoba twarikukiye, ariko gusa ndemeza neza yuko basokuruza batubanjirije badutanguriye isemo, baduciriye isemo yo kuvuga ngo turekure twidegemvye. Turacyari kwisemo, ntituracagatiza n'ikivi. Ndazi nimba wumvise iyi audio uca wibaza uti none nimba uvaho tutikukiye tuzokwikukira ryari? Ukwikukira, intambara abasokuru barazitugwaniye, twarahejeje kugwana icamaso. Ubu hageze kugwanira mu mutwe. Icambere tudeza gukora nk'abarundi canke nk'abirabure nukubanza tugakundana hagati yacu, kubanza gukundana hagati yacu.
abantu banka Uburundi tutaravye ubwoko ubwo aribwo, umuntu wese ariko aragerageza gukora ibikorwa bishira mu kabaregwa igihugu cacu, uwo muntu duheza kumwanka, tukamurandurana n'imizi. Mvuze kumurandurana n'imizi sivuze ngo nukumwica, nukumurandurana ibikorwa vyiwe, akabura abamushigikira, akabura abamuha amahera, akabura abamuhagarara inyuma, naho yokwitwaza ubwoko. Murazi neza yuko ababandanya gukorana n'abakoroni baturandurira igihugu n'abantu bitwaza ubwoko, n'abantu bitwaza ubwoko. Ariko nabo bakurikiranye naha mu mahanga bari, bamwe no koza ivyombo ntavyo bazi, kuko bari bamenyereye gukoresha abayaya n'ababoyi n'intumwa, abantu bose babaho bobona babakorera bari baramenyeye kubakoresha. Mugabo ibi bihugu nubwo bakorana n'abakoroni barandura igihugu cacu, uno munsi nta mahoro bafise, guko baraza ngaha bagashikira mu mpunzi nk'abandi, bagafatwa nk'abandi. Amahoro bayarosi wabo honyene, nta n'ahandi hantu kw'isari amahoro wamuyaronka iwanyu honyene. Ubonye usohotse iwanyu nta mahoro ugiye kurondera urugamba, urumva? Rero baraza bagashika hanze bagasanga harababa, bagatangura kwayagura, ariko bakiri mu gihugu batari bazi ivyo bishizemo. Nukuvuga yuko umuntu wese w'umurundi n'umurundikazi, yaba umututsi yaba umuhutu, guko abatwa sindabacishamo, guko murabazi yuko bategera bahemuka. Igihugu cacu ntibaragihemukira. Ayo moko abiri, umuntu muri bo afise umugambi wo kwanka igihugu cacu no kwanka abarundi, uwo muntu tuza kumuterera ivyatsi hamwe. Ivyo vyo kwama mwitwaza ngo n'umututsi w'iwacu, ngo n'umututsi w'iwacu, ngo n'umuhutu w'iwacu, ivyo bintu mubivane mu kanwa. Nivyo bituma independence y'ukuri tudashobora kuyironka. Ica kabiri, gukunda umunyamahanga. Mvuze ngo umunyamahanga mwumva ngo nabo mu yandi makontinent, ndiko ndavuga gukunda, reka mvuge ngo ababanyi bacu, ibi bihugu bibanyi, Afrika nzima mu ncamake, gukunda umwirabure uwo ari we wese niyajava mu gihe azanwe n'amahoro. Ntituzotera ivyatsi gusa abirabure abarundi n'abarundikazi bo mu bahutu canke mu batutsi bashaka kutwononera, tuzotera ivyatsi n'umunyamahanga wundi avuye mu kindi gihugu aje iwacu, mugabo afise umugambi wo kutwononera Afrika. Naho yoba yinyegeje iwacu apanga konona Afrika, uwo tumutera ivyatsi. Muri ico gihe rero ababanda bacungira kuwo hakurya aba bakoroni, bamaze gusanga abo bahaye akazi ko kubakorera tubabangamira, n'ababakorera bazotangura gutinya. Muri ico gihe babarongozi bacu nabo bazotangura kumva inguvu zo kuyobora neza. Ya mategeko twifuza gushiraho bazoyashiraho atabwoba, guko bazi tubari inyuma. Ariko bazi neza yuko amategeko baza kuyashiraho tukabarereka bavuye kuraba umupira, ngo mbwingo baraye bapfuye ngo bavuye kuraba umupira nkuko bagize President Nkurunziza. Ico nta muyobozi numwe azogikora, nta murongozi numwe azogikora. Bazoza nyene baraja ku butegetsi badukina amacenga, barindira yuko manda zabo zihera, baca bigira bavuga ati sije no hahera. Ariko nk'abanyagihugu dutegerezwa kubanza guhagurukira rimwe, gukundana hagati yacu no gukunda igihugu cacu. Abo banyamigambwe babahenda ngo bakunda amahoro, nta mahoro agirwa n'imigambwe igihumbi, ntibabahende. Aba bakoroni nta migambwe 5-6 bafise, kandi nabo bafise amamiliyoni y'abantu n'amahera menshi cane. Uburundi butagira amahera, butagira n'abantu benshi, ugaca usanga ngo bufise imigambwe 50. Iyo migambwe 50 niyo katari division babazanyemo. Iyo migambwe 40 ni yiki 50 ni yiki, nimba ni 40 ningahe, nimba ni 30 ningahe, ukwiri kose. Ariko ico nzi co kirarenga 10. Ni yiki atari division batuzanyemo. Niyo kugira ngo bamwe baducungiye kuwo hakurya, nimba bategetse ubu bakabona ntabumviye, baca bajabukira ku wundi. Ni inzira yo kuronka abeshi babayoboka. Rero Uburundi ntiburi ukukirana mba, ntiturashika nta nuko turaganya. Gusa abasokuruza baradutanguriye ikivi, aho bagiye hamwe bakanka ikimoko, bakanka gukorera umuzungu, bakanka kwirirwa bararima ibitabi, bakanka kwirirwa bararima ivyayi n'imisigati, atakintu na kimwe badya, bishwa n'inzara, bakahitamwo kugwanira igihugu cabo, bakavuga bati dukeneye yuko mutuvira mu gihugu. Ivyo basinyishijwe barabisinyishijwe, mugabo ico nzi co nuko kubisinya vyakijije abarundi benshi gusumba uko bari kuguma mu gihugu bidasinye. N'umwanya wacu wo gusinyura ivyo badusinyiye vyose, kandi no kuba open tukavugisha ukuri.
birambabaza kubona abarundi bagenda barabundabunda nk'imfuvyi binyegeza ngo sinovuga bonyicira ngo nditinyira ivyo bintu birababaje dutegerezwa rero kuvyikuramwo tugaharanira independance y'ukuri hanyuma tukagira igihugu ciza mugire mwese rero umusi mwiza naho akagaruka bye.